Bakunzi ba Morning Burundi, Melanin Boy yitwariye Alvin Smith mu Butungane. Ubu ikibazo cha Melanin Boy ni cha Alvin Smith, ikibazo bafitaniye kigeze mu Butungane. Reka ndagusabe wewe udukurikirana, ubanze ugenda aho hepfo ufyonde subscribe, ubandanye udukurikirana kugira uzuronka bishashe ku mwanya ku mwanya. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Arasezeranye wamwandikira za bombo clad nka kujya mwumvise yabivuze muri video yashize kuri YouTube yiwe. Iyo ndirimbo rero abona yuko badashobora kuyikorana na Melanin Boy, acarondera DJ Fernando aramwemerera baca bafuta amaju ya Melanin Boy basohora indirimbo shaka kumera nk'abandi ya Alvin Smith featuring DJ Fernando. Mwumvise yuko irimwo na jingle ya DJ Fernando ijyanye bakunda gukoresha Fernando aye. Murabizi yuko jingle ya We Love Music atariyo bagira bati cause we love music, cause we love the music. Ubu rero iyo ndirimbo yarasohotse, isohoka n'amasanamu ari ya Alvin Smith na DJ Fernando. Mugabo mu nyuma Alvin Smith nkuko yabisiguye muri video yashize kuri YouTube yiwe, abafana ba Melanin Boy bagumye baripotinga iyo ndirimbo kuri YouTube bavuga yuko iyo ndirimbo ifise ingene irenga amategeko yashizweho na YouTube. Niko rero YouTube bica bituma itayamamaza cyane. Mbere avuga yuko abafana ba Melanin Boy bakreye n'amagroupe WhatsApp yo kugira bamushire hasi, bariko bamuvuga nabi, bariko bamucafuza, bariko bagerageza gushira hasi iyo ndirimbo. Alvin Smith acavuga yuko azitwarira Melanin Boy kuko Melanin Boy yariko yigira umumarayika kandi azi neza yuko ari wari mu makosa kuko yari yamurondeye aramubura kugira ngo bakorane, acabona gukorana na DJ Fernando. Ikibazo rero cyarakomeje, Alvin Smith tuzatubona ashize hanze yuko agiye gusohora indirimbo ikwiye irimo DJ Fernando, ikabamo kandi na Melanin Boy bo mu mugwi Love Music nkuko bari bayikoze ubwa mbere. Iyo ndirimbo rero niho yasohotse. Murabizi iyo ndirimbo yasohotse muri nondwi, indirimbo imaze gusohoka mu buryo bw'amajwi, abayumvirije bumva Melanin Boy yuko ataririmbye neza. Mbere abahinga bo bavuga yuko ayo majwi ya Melanin Boy ari amajwi adakoze, adahinguye. Mu byukuri abafana ba Melanin Boy bo babifashe nkaho umengo nagasuzuguro kandi yashatse kumaramaza umusani wabo. Melanin Boy wewe musanzo muzi yuko n'umuntu avuga make ntavuga menshi, akunda kuvugira kuri Facebook akandika amajambo make, mugasi ukunda gutanga ibiganiro canke ngo yandika ibintu byo gushwana nubwo amaze kumvikana mu conflict twishi. Melanin Boy we yaciye yitwara kuri YouTube avuga yuko indirimbo arimwo amajwi yo batamusabiye uruhusha, ari naco gituma YouTube yaciye ifuta iyo ndirimbo ya Alvin Smith ari kumwe na DJ Fernando hamwe na Melanin Boy. Hacasigara ko yayindi irimwo amajwi
ya Alvin Smith na DJ Fernanda. Ikibazo rero kimaze gukomera, Melanin Boy we yaciye yandika kuri Facebook avuga ati YouTube noneho yaciye urubanza. Ariko rero ibintu byagiye gukomera mu gitondo cyo kuri wa gatanu mu nyonyo 2024 ubwo Melanin Boy yazinduka yandika ku rubuga rwiwe rwa Facebook avuga yuko Alvin Smith yamuteye muhiriwe yitwaje imbugita atobora amapine y'imodoka yiwe. Yanditse avuga ati manu uramba hafi uwitwa Alvin Smith yanteye imuhira antoborera amapine y'imodoka akoresheje imbugita. Ahejeje arampamagara kuri telefone anyigambaho ati wiyumva gute, genda ugura amapine mashasha, iyo ni intango akari nyuma karahinda. Ndabivuze kugira ngo ejo muzomenye iyo naguye. Murakoze. Urumva yuko ikibazo cyari gikomeye, ibinyamakuru byose bizinduka byandika, hanyuma Alvin Smith nawe ibyo arabihakana avuga ati ibyo ngo nibikiga nashatse kumwica, ngo nashaka kumwica sha tuzopfa ibindi apana kukwica. Mbega namwe amapine y'umuduga wiwe aho namwe muravyemeye. Ariko nivyo kubera ko nigira umusazi nawe akigira intama, ndazi ko muza kuvuga ko ari byo ni power ubutungane burahari, gusa songe yanje yayifuse kuri YouTube je ntaco ndavuga. Murumva ikibazo ngene cyagiye kirakomera. Alvin Smith rero wewe urumva yuko yari yisiguye, mugabo byagiye gukomera igihe Melanin Boy twamenya yuko yashikanye ikibazo mu butungane mbere yuko yajanye igipolisi muhira kwa Alvin Smith kugira ngo kimufate. Alvin Smith wenyene ayo makuru arayemeza, yavuze yuko igipolisi kiri muhira. Message yiwe yanditse ayishira kuri stati WhatsApp yavugitse igipolisi ni wanje ngoba. Melanin Boy mumubwire akatishe convocation ndayitabe apana kuzana abapolisi muri taxi. Nabonye convocation simva mu nzu. Abakunzi ba Morning Burundi, ico kibazo mucumva gute? Mbega cohera gute? Ninde ari mukuri, ninde ari mu makosa? Mu byukuri aba baririmbyi bapfa indirimbo gusa canke barafise ibindi bapfa? Mwebwe mutubwire muri commentaire. Ni gute iki kibazo cohera? Ninde mwohanura umuririmbyi mukunda kugira ngo umuziki wacu ubandanye ugenda neza? Iyi ni inkuru tuzobandanya tubatohoretse kubera ko inkuru iri mu butungane, hariho amakuru tudashobora kubona, ariko uko bigenda biramenyekana tuzogenda turabaha bishasha. Mushishikare muradukurikirana kuri Morning Burundi, kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Twitter no kuri YouTube. Mugira subscribe kandi musangiza abandi. Iyi nkuru tuzogenda tuyibashikiriza ku mwanya ku mwanya. Murakoze. Morning Burundi, uburundi burakeye. Alvin Smith wewe ngo yababajwe nuko Melanin Boy yafutishije indirimbo yiwe kuri YouTube, ariko kandi ntivyari bikuye yuko umuririmbyi yoca aja gutobora amapine y'uwundi. Mwebwe iyo nyifato muyivuga kwiki ko Alvin Smith hamwe yoba yatoboye amapine ya Melanin Boy ashobora kuja mu butungane agafungwa? Iki kibazo mu byukuri mukibona gute? Abantu benshi bagiye batanga ivyiyumviro, ariko reka tureke ubutungane bwikorere kuko hariho n'ama message ariko araboneka mu ma WhatsApp aho bamwe bavuga yuko Alvin Smith yiyemerera yuko ico cyaha yagikoze, nubwo Alvin Smith we mu byo avuga ivyo yiyandikiye ahakana kino cyaha. Ni muduhe ivyiyumviro ukungene ikibazo cyo torega umuti.
next time.